Muri Afurika y'Epfo harimo gusozwa ibikorwa byo kwiyamamariza amatora rusange yo kuwa gatatu, aho abakandida barimo gusaba amajwi bwa nyuma. Muri Afurika y'Amajyepfo n'Iburasirazuba, ibyorezo bya kolera byatangiye mu mpera za 2011 byahitanye abantu barenga 6,000 kandi hatangajwe ko hafi 350 banduye. Perezida wa Benin Patrice Talon yabonanye na mugenzi we wa Brazil Luis Inácio Lula da Silva mu murwa mukuru w'iki gihugu. Batangaje ubufatanye bushya mu by'ubukungu n'umuco hagati y'ibihugu. Benin kandi yafunze umupaka wambuka muri Niger ku ruzi ruri hagati y'ibihugu bituranye. Amakuru AFP yabonye nuko umwuka mubi ukomeje kwiyongera kuva abasirikare bafashe ubutegetsi muri Niger mu kwezi kwa 7 k'umwaka ushize. Naho muri Côte d'Ivoire, Perezida Alassane Ouattara na madamu we Dominique Ouattara bunamiye uwahoze ari Perezida Henri Konan Bédié Abidjan mbere y'uko ashyingurwa n'umuryango n'inshuti za hafi. Bédié yitabye Imana tariki ya 1 kwezi kwa 8 mu 2023.